Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wurutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri kiganiro ciza, kiganiro ivyo Yesu akora, kiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church, mukaba muzindukanye na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe kwibarabara rya 12, aho bita kumbaho, abandi bakahita ku mabene, abandi bakahita ku kibuga. Ni barabara rikurikirana ni barabara rya 11 aho amabisi akatira. Ego amabisi akatira ku G11, ishengero rya Hope Church rero tukaba turi kwibarabara rya 12. Uti none muri iki gitondo muduteguriye iki? Muri iki gitondo rero turaza kuganira kuri aya majambo y'Imana, amajambo y'Imana dasanzwe, amajambo y'Imana nizera ko aza kugufasha, n'amajambo y'Imana yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 18 ku murongo wa ndwi turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ati, mbega none Imana ntizocira urubanza rukiza abo yatoranije bayiborogera ku murango no mu ijoro nahi batevya. Ego iri jambo rero ni jambo ridasanzwe, aho tumaze iminsi turiko turagiga, ni jambo tumaze iminsi turiko turiga kubijanye n'ingene Imana itevya abantu, irabatevya mu kubishura. Iyi ni nkuru y'umudamu yarafise ikibazo kandi yarakeneye ko atunganirizwa, maze yitura umucamanza ngo kandi yari umucamanza gabitanya, aramuyirengagiza rimwe kabiri gatatu, abandanya muyirengagiza. Mugabo kubera ingene uwo mudamu yabandanya asatira, yabandanya agenda gusaba ko yotunganirizwa, bituma umucamanza yumva umenga ntiyoreka gutunganiza uwo mudamu. Aca aravuga ati, naho ntatinya Imana, naho ntatinya amaso y'abantu, naho meze nabi, naho ndi umuntu agabitanya, reka ubuhoho nikubita gashi ndaba ingene notunganiriza uwo mudamu. Ego ivyo vyatumye rero na Yesu atanga ku karero avuga ati, mbega none ni Imana yo ntigabitanya, Imana irakunda bayo, mbega yo nizotunganiriza, nizocira urubanza rubakiza abantu bose bayiborogera ku murango no mu ijoro, ngo ariko mugabo nubwo ibatevya. Ico rero kigaragaza ko Imana ibatevya, nico tumaze iminsi rero twiga. Uno musi rero turaza kwiga kandi hajya ku ishengero rya Hope Church, turaza kwiga kubijanye n'ingene Imana itevya abantu, ingene Imana itevya abantu mu masezerano. Imana iratevya abantu koko, irabatevya, mugabo kandi turashaka kwiga, turakubwira ingene wosenga, ingene wobikora bigatuma itagutevya. Kaze uno musi rero igihe cy'isaha 11 kugeza saa 12 hajya ku ishengero rya Hope Church. Misi yose ya kane twama dufise ayo masengesho, kandi no kwa gatatu twama dufise amasengesho meza cyane yo ku karago, guhera isaha 3 kugeza isaha 7. Ndaguhaye kaze rero uno munsi uze kwiga iryo jambo ry'Imana hamwe no kugusengera kubohoka, wumve ico wokora cyotuma amasezerano yawe atabagiteba. Amasezerano ya benshi yaratevye, mbere bamwe baramaze no kwihebura bibaza ko bitagikunze, abandi bakibaza ko bari bavangiwe igihe Imana yababwiye ivyo. Uretse ko abavangirwa babaho, kandi canke rimwe nari mukibaza ati ivyo byose n'umuvugisho yari yambeshe, kandi nivyo koko hari abavugisho babesha, ariko kandi n'Imana iravuga, kandi Imana iravuga biciye mu ijambo ryayo, Imana iravuga biciye no mu ngabire zitandukanye. Imana ishobora kuba yaravuganye nawe biciye mu ngabire zitandukanye, canke ikavugana nawe biciye mu ijambo ry'Imana. Ivyo byose Imana irabicamo kugira ngo ikubwire, ariko ukabona amasezerano yawe ariko arateba. Amasezerano amaze umwaka, imyaka 2, 3, 5, mbere nimba n'umukobwa ugasanga umaze gutangura no gusaza, canke n'ivy'akazi ukazusanga nyene imyaka iraheze irabaye 10 utararonka akazi, imyaka irabaye ingayo utararonka ya visa, imyaka
yarabaye angahe ingwara ahubwo mu gishingo cyo guhera igende yiyongera igende yongeramo inguvu ivyo byose rero bigenda biboneka bigaragara bikagaragazwa nuko Imana ibiri kuri abatevya ariko kandi uno munsi turaza kwiga bitume bigufasha umenye ingene vyogenda kugira ngo Imana ntibikindi gigutevya ego amasezerano yawe asohore amasezerano yawe agaragare amasezerano yawe abe amasezerano yawe abe kubera iki abandi amasezerano yabo ashika none we ntiwavukiye amezi 9 nk'abandi nubwo ushobora ko waratevye indwi zibiri canke ukaza imbere indwi zibiri mugabo ufise amaraso atukura nk'ayabandi kubera iki nawe utokwishurwa erega nawe wokwishurwa erega nawe wokwishurwa uze rero uno munsi rero Imana ikugirire neza uno munsi uze kuhaba kugira ngo nawe ugirirwe neza nk'abandi nawe witabweho n'Imana nk'abandi uze kwiga nakubwiye ko kwishengo rya Hope Church hatagoye ufashe bus urukira ku 11 bus zo muri ville zirahari muri ville bus za Carama zirahari urukira ku 11 ukaca ugira intambwe nkenya gusa ujya kwibarabara rya 12 ni barabara bita ijyamabeni canke ijyimbaho abandi bakayita ku kibuga ni hafi y'uruzi gikoma canke ikiraho ca gikoma nyene intambwe zikenya ugeze rero kwibarabara rya 12 uca uduga gatonya ucubona urusengero murazi urusengero ntigoberana ucuhabona ni urusengero nyene rurerure ruri muri clôture hariho portail ya bleu inzu iri mu rupango nyene ni inzu ya etage mugabo etage inzu hejuru itarahera neza mugabo isakaye etage isakaye rero aho nyene hariho na portail ya bleu ico nico kicaki bakumenyesha kandi kuri portail handitse Hope Church ucushikaho nyene niho tuza kuba turi tugusengere tugufashe kugira ngo Imana ikugire neza ntucikwe n'amahirwe yawe Imana ibagomba kukugirira neza iki nigiye cyawe nawe yaragiriye neza benshi nawe urashikiriwe nawe kugira ngo nawe ugirirwe neza uku kwezi kwindwi kukubera ukwezi kumugisha kukubera ukwezi ko kwibukwa n'Imana kukubera ukwezi kwitabwaho n'Imana reka ndakubwira ikindi kintu utaruzi uzi ko buri kwezi Satani atega imitego buri gihe Satani yamateze imitego kandi agatega umunsi mubi hari umunsi mubi Satani atega uwo munsi mubi sinzi kuragushikako sinzi ko wibuka umunsi wigeze guhura n'ivyago by'urutavanako ukibaza impamvu vyabaye wari wibereye muhira urafashe moto uragiye ahantu ugeze mu nzira ugize accident abandi bose amamoto ariko ararengana mugabo gwawe canke wagiye ko igize accident canke imodoka igize accident cyangwa umunsi wumvise inkuru mbi ku buzima bwawe cyangwa ku buzima bw'inshuti yawe ukaza wumva umunsi mubi urabaye uwawe arapfuye wari wagiye ku kazi none baraguhamagaye ngo umwana ararembye umwana yari yibi cyangwa byabaye ukuna kuriya cyangwa ukaza ubona umugabo arakwirukanye atampamvu hari iminsi mibi itegurwa sinzi ko wibuka ko higeze kubaho umunsi mubi mu buzima bwawe umunsi mubi ubaho rero ivyo bimenye kandi bimenyere umunsi mubi urabaho rero Satani agapanga ivyiwe agategura agashiraho ngaho akavuga ati uyu munsi ndawuteguye uzobe umunsi mubi kuri runaka rero kuri wa Mungu tuzosenga tugira ngo tugusengere Imana igukurireho uwo munsi mubi uwo munsi mubi Satani aba yashizeho Satani aba yapanze umunsi mubi Imana igukurireho cyane Imana igukurireho umunsi mubi cyane dusomye mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 12 turabona ijambo rijanye n'umunsi mubi havuga ngo igitabo cy'umusiguzi igice cya 12 ku murongo wa mbere havuga ngo kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza igihe kitarashika aho uzovuga uti nta kikinezera Imana idufashe ngo hari umunsi mubi ngo iminsi mibi ngo itaraza kumbe iminsi mibi ibaho iminsi mibi ibaho ndiko ndakubwira iminsi mibi ibaho Satani rero muri uku kwezi yarateguye ivyo kubera iminsi mibi ivyo kubera umunsi mubi ivyo kubera ibihe bibi ivyo kubera ikintu kibi mu buzima ariko kuri uyu wa Mungu tuzogusengera Imana ikugirire neza uwo munsi mubi cyangwa iyo minsi mibi Satani ariko arapanga ku buzima bwawe nizobeho erega none heraba ndakubwire sinzi kubizi ko hari kibi kiriko kirategurwa ku buzima bwawe
gitegurirwe kuzimu, gitegurwa na Satani. Nubwo Imana iri kuyagupangira ibyiza, Satani nawe ariko arapanga bibi. Ni ngombwa rero ko dusenga. Ijambo ry'Imana ritubwira ko amasengesho ahindura imigambi ya Satani. Imigambi ya Satani yose, Satani aba yapanze imigambi mibi ku buzima bwawe. Rero kubwo amasengesho ivyo byose birahera bigahinduka. Uzoze rero kuri uyu wa Mungu tuzogusengere kugira ngo imigambi mibi Satani yateze ku buzima bwawe ihere. Hari umunsi mubi Abisirayeli bigeze kubaho, wari umunsi Hamani yari yateguye umunsi mubi ku Bayuda. Yari yateguye ngo itariki 13 z'ukwa 12 ngo Abayuda bose baze babice. Igihugu cyose mu bihugu byose mbere bari bakwiragiye mu bihugu 127 byatwagwa n'umwami Ahasuwerusi. Maze haraba amasengesho, baratahura baramenya, haraba amasengesho y'iminsi 3 ya Esiteri na Moridekayi n'Abayuda bose, maze wa munsi mubi urahava. Imana ishimwe cyane. Nawe tugira tugusengere kugira ngo umunsi mubi, uwo munsi mubi, iyo minsi mibi Satani yapanze ihere. Erega Satani n'abantu biwe ari bo barozi, abanyamareba n'ibindi barapanga bakavuga bati uyu munsi ni kwa mama Kabibi, ejo ni kwa papa Kabwana, hirya ejo ni kwa naka bakaba barabipanze. Reka ndakubwire, ndiko ndavuga nkuko hari igihe wifata ibinenegwe ukabifata nko kubenga ntibikuraba, ukamenga abapfa niba abandi bahoze bapfa. Oya, hapfa ubutari bwapfe. Yoba yateguye kutegerezwa gupfa ariko ukabifata minenerwe. Kandi urupfu ni ikintu gikomeye cyane, cyo kintu kibi kibaho mu buzima. Ikintu gishobora kugikuraho ni Imana gusa, nta mwana w'umuntu abishoboye. Ni ngombwa uze tusenge iyo Mana ishoboye guhindura iyo migambi y'abadayimoni. Kumbure muri uku kwezi bapanze kutegerezwa kugisumu. Kumbure muri uku kwezi Satani yapanze kutegerezwa kugira accident. Kumbure muri uku kwezi Satani yapanze ko uza kugwa mu mazi. Kumbure yapanze ko baza kukwiba. Kumbure bapanze ko biza kugenda kunakuriya. Ariko dusenze birahava. Kandi bizogutangaza mu gihe wanse kusengerwa ukazibona birabaye, ukavuga ati iyo menya iza mu nyuma, iyo menya kandi kenshi iza umuntu ariko aricuza. Cyane. Uzoze rero kuri uyu munsi wa Mungu tugusengere hajya ku ishengero rya Hope Church, tuko turasengera uwo mutwaro nyene wo gukuraho umunsi mubi. Umunsi mubi ufudike kabisa, umunsi mubi yo kumva inkuru itameze neza mu buzima bwawe ifudike kabisa. Hari umunsi sinzi abantu bagwara estoma, abantu bagwara umugera wa sida, abantu bagwara diabete, hari umunsi iyo ngwara iba yarabafashe. N'umunsi Satani aba yapanze, agapanga ati ku munsi kanaka bize bigenda uko afatwe n'umugera, umunsi kanaka bize bigenda uko afatwe n'ingwara kanaka. Ivyo byose rero Satani yapanze agomba ko bizoba ku buzima bwawe, ntihagire ikintu na kimwe kiba ku buzima bwawe. Kuko n'ijambo ry'Imana rirabitwemeza. Dusomye mu gitabo ca Zaburi 91 ku murongo wa 10 ngo nta kibi kizogira ico kikugira, ngo kandi nta n'icyago kizokwegera ihema ryawe. Uze rero dusenge kugira ngo ico kibi nikize cigere gishika mu ihema ryawe, nikize cigere kigushikira wewe. Mbere n'abajyango bikenewe canke ubona ko ari vyiza, uzozanye nabo mu mujyango, abana n'umujyango wawe muze muzananye kugira ngo tuze tugusengere kuri uyu wa Mungu. Tufise amiga 3 kuri uyu wa Mungu tuzosenga mu gatondo nkuko vyama ni saa 2:15. Tugasubira isaha 4:45. Nukuvuga ko si babandi nyene numvuga na miga gira kabiri. Amiga ya mbere binjira saha 2:15 bagataha, amiga gira kabiri bakinjira saha 4:45 bagataha, amiga ya gatatu bakinjira saha 10:30 bagataha. Cyane ndagwaye kaze, ntihagoye mu cyara bagahaye kwibarabara rya 12. Uvuye kwibarabara rya 11 aho amabisi akatira, nimba waje na bus, uje na bajaji canke taxi canke kinga canke moto, ubabwiye ati njana ku ishengero rya Hope Church riri mu Carama gahaye kujya 12 rya Carama, baca bagushikana. Benshi barahazi, kiretse watanguye akazejo, abandi bose barahazi. Cyane. Yesu aguhezagire, Yesu akugirire neza. Uzoze rero ku munsi wa Mungu, ku munsi wa Mungu tugusengere, canguze uno munsi kandi naho nyene kugira ngo twige impamvu zituma abana b'Imana batishurwa n'ingoga.
tukavyiga kandi tukagusengera kugira ngo wishurwe n'ingoga. Reka ndakubwira ikindi kintu, urashaka kujuragira ikantu wabone neza, ndaguha nimero za telefone z'umu protocol aca kurongora neza akwereke kugenekereze mu gihe wowe uri kurajuragirika nubwo hatagoye. Ni nimero 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ziroroshe cyane izo nimero, uvuganye n'uwo protocol aca gufasha kandi usanga bibaye vyiza cyane, ntibigorana n'ahantu horoshe cyane kumenya. Ndagwaye kaze mukanya rero, reka ndagwe akajyo kugira ngo ushobore gukurikirana intahe z'ivyo Yesu ariko arakora, intahe z'ivyo Yesu ariko akora mu ishengero rya Hope Church mu Carama Gahahe. Ivyo Yesu ariko arakora ni byinshi cyane, ariko twashimye kubaha zimwe mu ntahe, si ntahe zose oya, sintahe zose, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Ndagoye kaze rero, nawe Yesu akugire neza, nawe Yesu akwiteho. Uyu munsi wa kane uze kubera umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi wo kubona Imana, umunsi wo kwitabwaho n'Imana, umunsi wo kwitwararikwa n'Imana, umunsi ivyiza byose biza gutaha iwawe. Reka tubaye mwanya rero mumvirize izo ntahe. Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka inyuma y'intahe z'ivyo Yesu ariko akora mu ishengero rya Hope Church. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ashimwe. Amen. Yesu agwicubere cyane. Amen. Natwe ku munsi wa Mungu twaye tuvuye ngaha gusenga n'umutama wanje, ku munsi wa mbere acarafatwa ragwara ararimba cyane gose, hamwe mvuga ati Imana we ni uri Imana nkuru, ni bushobora kunyishura mu bintu byose biringo biraba. Hata siku ya Jumapili tulitoka hapa tukiwa na mume wangu, basi siku ya kwanza kaumwa sana, katabanika, nikasema kweli Mungu wewe peke yako ndio unaweza kuwa jibu kwetu. Natabaje abakozi b'Imana, ndatabaza pastor yararungitse abakozi b'Imana bashika nk'abane badushika ko mu rugo. Basi wakati huo nikampigia pastor, akanitumia watumishi wa Mungu kama 4 wakafika nyumbani kwangu. Ariko Imana yerekanye ko ari Imana hambaye kandi ari Imana ikomeye, ubu ni muzima. Na Mungu akajizihirisha kwamba ni Mungu mwenye nguvu na anaweza. Sasa mume wangu yuko hai. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Ku munsi w'Imana nari ndemvye, nari ngo yamanji. Siku ya Jumapili nilikuwa tabani, nilikuwa na umwa anjine. Hanyuma pastor ahamagara, pastor kaita avuga ati yemwe atabantu bose ati ndabona abantu bafise ibibazo mu muhogo. Akasema naona kuna watu ambao wana matatizo ndani ya shingo. Naciye nza baransengera. Basi wakati wao nikakuja wakaniombea. Numva bibaye mitende. Nikasikia afadhali. Mu gatondo kuwa mbere. Asubuhi Jumatatu. Numva noneho hacaza ikintu kica kirabyimba ngaha nyene kinini cyane. Nikahisi kuna kitu kikubwa ambacho kimekuja hapa na kuvimba. Ndavuga yo narasengewe narakize. Nikasema nimeombewa na nimepona. Kandi sinagiye kwa muganga numwe. Na sikuenda hospitalini popote. Umuhogo wose wari wabyimbye. Shingo yote ilikuwa imevimba. None Yesu yarankijije. Sasa Mungu ameniponya. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Hama vendredi heze uretse iyo mwiyondwi narabwiye umukozi w'Imana ati ndafise ikibazo. Siku ya 5 iliyoisha ya wiki nyingine niliambia mtumishi wa Mungu kwamba nina tatizo. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndabwiye ati ni munsenge ndafise ikibazo ikiniki, ndipfuze ikintu gushika dimanche. Nikasema ninahitaji fulani, kuna kitu ambacho nahitaji kabla siku ya Jumapili ifike. Kumugoroba wa kwa gatandatu naye nakirose. Amen. Jioni ya Jumamosi nilikuwa nimepata tayari. Yes, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Nake mpagaze no shima Imana ko jeti narabonye ikiganza cy'Imana. Hata mimi nashimama hapa nikishukuru Mungu sababu Alhamisi niliona mkono wa Mungu. Narafashwa n'ingwara ntari niteze. Nilishikwa na magonjwa ambayo nilikuwa siyategemei. Gushika mbona kumengana njuga nje hebu. Basi wakati huo nikakata hata tamaa. Ariko nje ndavuga ati reka ngende kuri eglise pastor ansengera ndazindakira. Nikasema acha niende kanisani, najua pastor ataniombea na nitapona. Kugira shike ngacha aba ikibazo.
Ili niweze kufika hapa ilikuwa ni tatizo. ariko amaze kunsengera Lakini aliponiombea, shitse yaje imbere y'umuryango nilipofika hapo mbele ya mlango, natashe niruka nyene ntazi ko ari jewe numva umega si jewe. nilirudi nyumbani nikiwa na haraka nikikimbia hadi nilikuwa sielewi kwamba ni mimi. Inshura nyinshi numva abantu bashinga intaye ngo baje bakoye batashe bakize nibaza ko ari montage. Mara nyingi nilikuwa nikisikia watu wakisema eti walikuwa kuja wakiwa wagonjwa na karudi nyumbani wakiwa wamepona. Nilikuwa nahisi kama ni montage ama kitu fulani au wanadanganya. Ariko je mbona nashitse ngaha utambuka ku system friend. Ili niweze kufika hapa nilikuwa natembea kwa aina ambayo haieleweki vizuri. Ariko mu gutana natashe n'amaguru yanje ntana bisi nafashe natashe n'amaguru. Lakini kwa kurudi nyumbani nilienda kwa miguu yangu hata sikushika basi. Nuvumenga sinaka kubishimira Imana. Na hisi siwezi acha kushukuru Mungu. Yesabahetagiye. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe gose. Amen. Mama nanje ngomba gushimira Imana ku bitangaza Imana yankoreye mwiyindwe. Hata mimi nashukuru Mungu kwa miujiza ambayo Mungu amenitendea kwa wiki hii. Mu kwezi kwa 12 nari mu bitaro. Kwa mwezi wa 12 nilikuwa hospitalini. Bankontoroye bambwira yuko atahantu nshobora kuguma ngenda n'amaguru. Waliponiangalia au kunipima wakasema haiwezekani niwe natembea kwa miguu. Kuva mva mu bitaro nagumanye ubabare budasanzwe. Hadi tangu nitoke hospitali nilikuwa na maumivu. Nkifuza no kuza kuri eglise ariko haragera igihe byanga. Nilikuwa natamani kuja hapa lakini kuna wakati nilikuwa nashindwa. Dimashe turi ngaha kwishengero. Siku ya Jumapili tulipokuwa hapa kanisani, aho pastor yadusengera. Pastor alipotuombea, Nukuri ndashima Imana cyane. nashukuru Mungu sana. Nukuri iyindwi iheze yose numva atarahara hamwe mbabara. Kweli hii wiki yote inaisha bila kuhisi maumivu hata fasi moja. Ibyo byari byase ko mpaguruka ariko numvise nukuri ntobyikawusha. Nilikuwa nimeshindwa kusimama lakini naona siwezi kaa kimya. Yose iheze ntembera numva atakibazo na kimwe. Hii wiki yote inaisha nikitembea na nikiwa sina maumivu au matatizo yoyote. Kubw'ibyo ndavuga ati Imana nihabwe icubahiro. Kwa hiyo Mungu asifiwe sana. Yesu abahezagiye. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi. Nizere rero ko wafashijwe n'izo ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Izo ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora, sinahe zose. Oya, uno musi rero ndaguhaye kaze rero kuno musi wa kane ego kugira ngo nawe Yesu akugiye neza. Uno musi rero tuza kwiga ikigira kabiri gituma abantu batishurwa. Kwa kano heze twize icambere gituma abantu batishurwa. Uno musi rero tuza kwiga ikigira kabiri gituma abana b'Imana batishurwa canke bateba kwishurwa. Ego ikigira kabiri gituma abana b'Imana bateba kwishurwa. Rero ubimenye ukavyiga kandi tukanagusengera bituma imitwaro wari ufise Imana yugurura inzira bigakunda bikishurwa. Ikigira kabiri gituma abana b'Imana bateba kwishurwa. Nakubwiye ko ari no munsi isaha 11 turaza kwiga kugeza isaha 12 no gusenga birimwo. Ego cyane ndagwaye kaze ntihagoye ni mucara magahe kwibarabara bita ijya mabeni canke ijyo kumbaho ibarabara rya 12 ijya 11 neho mabisa katira kujya 12 niho hari ishengero rya Hope Church. Kuri wa Mungu rero kandi naho nyine tuzokwiga ikigira kabiri inkingi igira kabiri ituma habaho umunsi mubi. Nukuvuga ko kuri uyu munsi wa Mungu uri maso tuzositura inkingi igira kabiri ituma abana b'Imana bahura n'umunsi mubi. Ujya munsi mubi Satani aba yarateze mu buzima bwawe. Kuri uyu munsi wa Mungu
tuzositura inkingira kabiri. Abaje kuwa Mungu heze barashima kuko harabayeho gusitura inkingi ya mbere ituma abana b'Imana bahura n'umunsi mubi. Rero uyu munsi wa Munguza tuzositura inkingi igira kabiri ituma abana b'Imana bahura n'ivyago. Ego cyane. Reka ndagutumire kandi mu gikorane c'abamama citwa abamama turashoboye, kizoba itariki 17, 18 na 19 z'uku kwezi nyene. Ni gikorane c'abamama, ni gikorane kinini cyane cy'amakiba rimwe mu mwaka gihuza abamama bo mashengero atandukanye. Abamama rero uwo munsi bazoba bari kwaridagadura baryoherwa banezerwa, harimo kandi no kwiga inyigisho zabo. Hazoba harimo n'amakorale menshi cyane atandukanye y'abamama yo mashengero atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura na Bujumbura rirare. Ego cyane ndagwaye kaze rero kuri uwo munsi uzi kubera umunsi mwiza uri umumama cyangwa umwigeme ageze. Ego cyane ndakwibutse za nimero nimba ugomba kuza aho kwishengero rya Hope Church ukajuragirika gatonya cyangwa ukaba ufise ikindi kibazo ugomba kubaza uze kubaza mu protocole ari kuri izi nimero zikurikira: 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ego ntiwifyine ko rero nufyine ku buzima bwawe nibwikimazi kinini cyane kandi Imana ifise umugambi mwiza ku buzima bwawe. Yesu aguhezagire. Umusi ugira umusi wa kane mwiza, umusi wa kane w'umugisha, umusi wa kane wo guhura n'Imana, umusi wa kane wo kwitabwaho n'Imana, umusi wa kane wo kunguka nimba udandaza, umusi wa kane wo gukora akazi keza nimba ukora akazi, umusi wa kane wo guhura n'ibyiza Imana yaguteguriye. Yesu aguhezagire. Wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Yesu aguhezagire. Nizere rero ko uno musi kwa kane uza kuza canke kwa Mungu nakubwiye ko dufise amiga 3. Amiga ya mbere ni saa 2:15, amiga ya kabiri ni saa 4:45, amiga ya gatatu ni saa 10:30. Ndagwaye kaze. Yesu aguhezagire. Mugira ibihe vyiza. Pastor Jackson Nkeshimana wo muri Hope Church ndavuze nti urakoze cyane. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita ijyamabeni, abandi bakahita kumbaho
hafi y'uruzi Gikoma. woba urusha woba uremerewe woba ufise ibibazo waburiye inyishu woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.